Umutwe w'ijambo w'inyigisho yacu muri iki gitondo uvuga ngo turi abishikira mu bwiza bw'Imana. Turi abishikira, 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 abishikira. Bivana na region uvamo. Urashira kwa katuzo kakoroheye. Ariko urumva ijambo kuba umwishikira, umuntu wese araryumva, arumva icarico. Ni message itari ndende cyane. Murazi ko jewe na Deni tuko turagerageza kwigisha umwanya mutonya. Iyo bidukundiye, Deni yarabishoboye dimanche passé, bravo. Ya mbere ya karorero keza yaranyansipiye, narabonye ngene tekinike yakoresheje. Muri uko kurangiza ndiko ndakonkluwa message nako hagati nguma numva hari indirimbo iza, indirimbo zitari nke, ariko muri zo ndirimbo imwe Obedi yayizanye mu ndirimbo za mbere. Narayanditse ndavuga nti okazu yo kenerwa, nkwiye kuyandika ikaba hafi. Ni indirimbo imwe mu ndirimbo zaririmbwa bwa mbere kubacerewe, pole sana. Indirimbo ivuga ndi umwana mu rugo rwa data, ndi neza, nguwe neza, ndatunganiwe. Uko yakomeje yavansa mu ndirimbo, yari yaduhaye urutonde, naravye uku ndavuga ni wow. Ndashimira Mpwemu Yera yaje hagati yo communication nagira ngirane nawe kugira ndamubwire nti numva Imana ikwishira ku mutima iki kintu, nawe urabe ingene worienta mu ndirimbo za gukoresha, urabe ingene ubiconnecta. Mpwemu Yera aradustopa, ariko yari yamaze kumuganiriza. Amen. Muri buri muryango rero, imiryango yacu igizwe n'abavyeyi n'abana canke abamambre b'umuryango. Hakabamwo abana biyumva ko arabishikira ku bavyeyi kurusha abandi. Bishobora kuba byarakubayeko, ariko kandi ukiri muto uravyibuka, muvukana muri benshi, ukumva ni ufise accès ku bavyeyi kurusha abandi, cyangwa ukumva mwotuma uwundi mwana umenga we n'umwishikira ku bavyeyi, mukamutuma utuntu twose mushaka gusaba abavyeyi. Bishobora kuba byarababayeko nk'abandi bana bose, kandi nk'abavyeyi muri ngaha mushobora kuba mubibona mu bana banyu ingene mu bana mwavyaye habamwo bamwe bumva ko ni papa ni mama, icumba cyabo ni canje, hanyuma umwanya wose ndafise uburenganzira bwo kubwira papa icyo niyumvira. Niko bimeze mu miryango yacu. Twese tugize umuryango w'Imana, aho usanga bamwe bazi neza uburenganzira bwabo, abandi ugasanga bifata nk'abashitsi batse indaro muri Kristo. Turi umuryango w'Imana, twabyawe n'Imana. Ndi umwana mu rugo rwa data,
ndi neza. Ah bon? Ok. Abatekinisiye mugerageze gukonekta, muzaba mukoze. Ivyuma byose bigume vyuguruye kugira ngo dukorane neza. Kandi mwarahise, Imana ibahezagire mukora igikorwa cyanyu neza. Hallelujah. Nagira mvuge utuntu tubiri dukomeye cyane tugaragaza nk'ingorane ku bantu bumva atarabishikira ku Mana. Iyo dukoranye nk'uku, hari igihe wumva mu buzima bwawe rukristo ukidepanda n'amasengesho ya bene data. Iyo tugize amahirwe tukagira abapasiteri badukunda, batwitwararika, badusengera cyane, hoho turaryama tukajya umuyondi. Ariko kandi naho umenga ni byiza, biraryoshe kugira abantu bagusengera, kugira abarongozi bakwitwararika, kugira umuryango ukijijwe, kugira abagenzi bitaho ubuzima bwawe. Iyo hagize ikikubaye ko bose bahagurukira rimwe bagatabara, bagasenga, bagakotiza, bakagira iki, ivyo byose ni igice kimwe cy'ibintu byiza canke inyungu turonkera mu gakiza. Ariko kandi hari ingorane zo kubaho ubuzima ubeshwaho n'amasengesho y'abakozi b'Imana. Ikindi cya kabiri, akandi gaponka ka kabiri, ni guhindura ikoraniro ry'abera ukarihindura salle ya urgence. Aho mbangiye cyane ku bantu bizera bakijijwe bari mu rugendo rwa Kristo. Umaze amezi 2 ukijijwe, umaze imyaka 2, 3, 4, 5 ukijijwe, ni gute ikoraniro ry'abera ushobora kwiyumvira ko ari salle ya urgence? Ahantu tuza twakubititse, twakomeretse, twakoze ibyaha, twiva yanze muri ibi na biriya, nta guye ubuzima tugifise, hanyuma tugatabaza ati dutabare, pastori dutabare, abaririmbyi mu dutabare, protokole gerageza mu dutabare. Eglise ishobora kuba nka salle ya urgence ku muntu agikizwa, ku muntu agitangura urugendo rwiwe, ku muntu aje n'uyu munsi kuri wewe waje utarakiza, utaramenyana, utarahura n'umuco. Iki kibanza ubunyene ibiriko biraba ni salle ushobora gutabarirwamo, kandi urava hano utabawe. Murumva itandukaniro? Hari abantu tumaranye na Yesu imyaka, amezi. Iyo duhuye, ntiduhura dufise inguma, twatabanitse nk'abantu batigeze bahura n'Imana. Kubera ko icyo Imana yakoze mu buzima bwacu muri urugendo rwose, yatugize abana mu rugo rwiwe, yatugize abishikira, ntiturabashitsi,
ntitwatse indaro muri Kristo, ntituri abantu barengana, ntituri abantu barunguruka Kristo n'ivyiwe tukamurunguruka, turi indani muri we. So ko turi indani muri we, Kristo akora ijoro n'umurango mu buzima bwacu kugira ngo atugushe neza. Amen. Kristo muri twebwe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Amen. Ariko kandi hari ikintu kimwe kiza nk'inyishu kugira ngo wewe nanje abizera tubeho ubuzima bwabishikira. Hariho communion dutegerezwa kugirana na mpwemu yera. Umwanditsi w'Abefeso, umwanditsi w'Abakolosai yaranditse amajambo akomeye cyane kubijanye no kuzura mpwemu yera. Ariko kandi nagira ndababwire ko mpwemu yera, la personne du Saint-Esprit, niwe muntu wa mbere usanga ari neglige, atitaweho mu buzima bw'abakristo. Birababaje cyane. Kandi niwe nyishu, niwe adushoboza guhimbaza Imana neza, niwe adushoboza gusenga neza, niwe adushoboza kunezerererwa ubuzima bw'agakiza. Abanyefesi igice cya 5 umurongo wa 18. Fisto namubuze, narinzi kwa dusomera sinzi. Okay, igice cya 5 umurongo wa 18. Kandi ntimukaborerwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure iki? Mwuzure mpwemu. Mumaze kumwuzura, mutangura kubwirana zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakolosai igice cya 3 umurongo wa 16. Colossiens 3:16. Havuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Hari gihe mpwemu yera muri twebwe, cyane cyane mu maeglize yacu y'iki gihe, mpwemu yera agarukira kuvuga mu ndimi gusa. Abandi mpwemu yera role yiwe muri twebwe akagarukira mu kuvugishwa. Mpwemu yera tukamwifashisha mu bihe bitandukanye, ariko kandi ata communion, ata busabane dufitanye nawe. Uyu mwanditsi w'Abanyefeso we avuga ngo ntimukaborerwe vino, kuko iyo muborewe vino irafise ibindi yuzuza muri mwebwe, irafise ibindi bakoresha. Ntimukaborerwe vino. Vino kubakizwa bari hano muri iki gitondo, ivyo ntibituraba. Muravuga ati twe ntitunywa inzoga, raba bandi ubwira. Ariko fata vino canke ikiboreza cyose kitari inzoga, ubwibone buraboreza, amanyama araboreza, n'ibindi n'ibindi.
ntimukaborerwe ikindi cyose, ntimukaborerwe ikindi kintu na kimwe, ariko muborerwe mwuzure mpwemu yera. Kuko iyo mumwuzuye, iyo yuzuye, ashaka kubanguranya akantu gatonya. Hari igihe dukizwa, narabibonye mu misi yacu ya mbere yo gukizwa, abantu baratandukanya agakiza na mpwemu yera. Iyo wakijijwe, ukwiye kubatizwa muri mpwemu yera, ukwiye kwakira mpwemu yera. Hakaba iyindi evenement yo kwakira mpwemu yera, ukabatizwa hanyuma ukabandanya. Abantu benshi n'ama eglise charismatique izo nyigisho barazigisha cyane, bakazikomerako cyane, ariko harimo ukuri kubuzemwo, kubera ko ntushobora gukizwa mpwemu yera atabifise mu ruhara. Wewe nanje nitwokizwa mpwemu yera atabifise mu ruhara. Mpwemu yera niwe orchestra, niwe imvo n'imvano yo gukizwa kwacu. Nico gituma uyu mwanditsi w'Abanyefeso n'Abakolosayi we avuga ngo mwuzure, muborerwe, munengesere, mu deborde, mureke mpwemu yera ari muri mwebwe, ntabe muri mwebwe ku gace ko hasi, ariko mumureke abogaboge muri mwebwe kandi asesekare muri mwebwe. Iyo yuzuye akabogaboga muri mwebwe, ubuzima bwanyu bw'agakiza ntibusubira kuba ubuzima buri goyigoyi. Bubu buzima bufise intahe zifadika, bubu buzima buri transforme, bubu buzima bwuzuye urukundo n'imbabazi, bubu buzima buryoshe bushingira intahe Kristo. Mpwemu yera muri twebwe ni inyishu. Mbega kuba umwishikira ni ikintu umuntu ahitamwo, canke ni ibintu biba habaye ibindi bintu? Kubaho ubuzima wumva ko uri umwishikira ku birenge vya Kristo, uri umwishikira ufise umwidegemvyo, ufise ukwagukirwa mu buzima bwawe bw'agakiza, biba ryari? Twarahisemo, turakizwa, turamenya n'ingabire za mpwemu yera zikorera muri twebwe, turita umuhamagaro utandukanye, bamwe n'abaririmbyi, abandi n'abaprotokole, abandi bagira ubuntu, abandi batanga indaro, abandi bafise ingabire za administration, abandi. Umuntu wese ari hano yari sonse kuba afise ikimugaragaza ko mpwemu yera, kandi niko biri. Ariko ntibigarukiraho, hari uguhitamo kwacu kwa misi yose mu bijanye no kubaho ubuzima bw'umwishikira. Iyo consistance, iyo discipline, uko kumatana na Kristo akaramata, bifise icyo biproduiza gikomeye cyane mu buzima bw'uwizera wese ari muri iki kibanza. Guhitamo, guhimbaza canke gusenga ni guhitamwo canke ni shwa umuntu wese agira ku giti ciwe. Ni ugushaka kwawe, ni inyota yawe, nukurondera kwawe, numwitwarariko utegerezwa kugira umwanya wose n'imisi yose. Ivyo bizana iki? Ivyo bizana kutugira abantu, ivyo dukora vyose bijanye n'ingabire za mpwemu yera dukoresha, ibikorwa vy'Imana dukora, tubikora bivuye mu mutima.
haleluya. Si ibintu dukora kubera ko urugamba rwashushe, kubera ko abandi bose bariko barabikora. Aha nashatse kuvuga iki? Iyo dukoranye uku, uza umerewe gute? Uza ufise iki? Ni iki witeze muri iri koraniro ry'abera? Hanyuma isengesho usenga, amashi ukoma, indirimbo uririmba, ivyo bintu byose ubikoreshwa n'iki? Biva hehe? Mbega ni igikorwa bidudubiza biva mu mutima wawe, canke ni ibintu bihura nico Yesu yavuze hariya muri Matayo 15:8 ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Umuntu wese wo mwishikira igihe cyose aronse occasion yo gukorana hamwe n'abandi, ivyo agira byose ntiyigirisha. Hano hari akandi kantu kavuga ku ntahe. Ubuzima bw'abishikira bumeze gute? Ubuzima bw'abishikira bugizwe n'intahe y'icyo Kristo ari kuri bo. Ubuzima bw'umuntu wese azi neza ko atari umushitsi cyangwa urengana muri Kristo, ubuzima bwiwe bugizwe n'intahe. Iyo ntahe ndiko ndavuga ni iyo tuje kuririmba, iyo turiko turasengana hamwe, iyo turiko turakora ibikorwa byo gufasha bene data, ivyo bikorwa byose tubikora sur base y'intahe ihagaze kuco Kristo ariko arakora mu buzima bwacu. Intahe ya transformation, intahe yo gutera imbere mu gukura kwacu kw'impwemu. Mu mwaka uheze sinashobora gusoma igice cyose canke igitabo cya Matayo cyose ngo ndagiheze, ariko muri uyu mwaka ndashobora gusoma evanjili zibiri, Matayo, Mariko, ngashirako n'iya gatatu mu ndwi zibiri. Iyo ni ntahe. Kuko hari kibazo ko iyo tuvuze intahe abantu batarabishikira muri Kristo, intahe bumva ni intahe za mbere za promotion, ni intahe za mbere za elevation, ni intahe za mbere zibifadika, amafaranga twaronse, amabourse twaronse, amaviza twaronse. Murazi ko duhora tugira ikibazo muri celebration ya bonane, duhora tugira ikibazo cyo kuronka intahe ngaha. Hari intahe duhora twumviriza tukaja tuvuga ati iyo yishire ku ruhande ni nziza, ego, ariko siyo twari dukeneye. Sinzi ko ari ukuvyirengagiza, ariko ni gute mu buzima bw'abakristo nimba turabishikira, ni gute tubura intahe z'ivyo Kristo ariko arakora? Ni gute ivyo Imana iriko irakora bigarukira ku mapantaro mashasha n'ibirato bishasha twaguze, amazu twubatse, amamodoka twagomboye? Ni gute izo ntahe umenga nizo ziza imbere y'izindi ntahe? Nimumva ko hari ikibazo. Ico kibazo kirakomeye. Sinshatse kuvuga ko izo ntahe zidakwiye kuvugwa, ariko hari zikenewe imbere y'izo. Ico gituma abishikira amasengesho yabo, iyo tuje nk'uku guhimbaza Imana mu ikoraniro ry'abera, uguhimbaza kwawe guhagaze cyane ku ntahe z'ivyo Imana iriko irakora mu buzima bwawe, mu rugo rwawe,
hari indirimbo nka Yesu newe iteka ryo kuba hano mu bwiza bwawe, niho wangeneye, ndaje mu rukundo nkunda. Ntagufise wewe mwami w'ubwiza, wewe nyene ubugingo, mwami wanje mana yanje, mwami wanje mana yanje, ndaje mu rukundo nkunda. Indirimbo nk'iyo si indirimbo y'abarengana muri Yesu, ni indirimbo y'abishikira, ni indirimbo y'abantu bagizwe n'igishika, urukundo rwabo na Kristo rugenda rwinjira ibyina, batabaho ubuzima bwo hejuru hejuru. Bene data, mwari muzi ko ari iteka ritagira uko ryovugwa kuba abishikira mu rugo rwa data. Mwari muzi ko ari iteka, naho bamwe muri twebwe tukiri kuri nivo y'abafana b'amashengero, y'abafana b'abakozi b'Imana, y'abafana b'abaririmbyi, y'abafana b'ibikorane. Ariko nagira ndababwire, iyo ni etape ushobora gucako, ariko iyo uyitevye ko urakomerekera mu nzu y'Imana. Gushika igihe utangura kwinovora iteka ryo kuba waramenye Kristo, gushika igihe utangura kwinovora no gukumbura mu nzu y'Imana, gushika igihe utangura kumva ngo hazogera ryari, buraca ryari ngo nje muri prière matinale, buraca ryari ngo dimanche kw'ibikorwa nshize ku ruhande, buraca ryari ngo nje mu ikoraniro ry'abera. Saho bigarukira, uza nk'uwuje muri salle itabara imbabare, canke uza nk'umuntu abogaboga mpemu yera afise icaje gutanga. Ndababwire, uko nkura mu myaka niko ntangura kwibaza utubazo ku materme menshi dukoresha, amaterme ya gutemba mu mpemu, amaterme ya ikirere cya louange na adoration. Uko nkura niko ntangura kuvuga ati okay, iyo terme iracyari approprié kuri jewe, iyo terme yo bikiri approprié mu ikoraniro ry'Imana ririmwo abantu babishikira mu bwiza bw'Imana. Sinibaza iyo terme ntiri approprié. Kubera iki? Ngira ndabereke igituma itari approprié. Kuri bamwe iracyashoboka, nigo rugezo bageze ko, ariko badakwiye gutebako. Kubera iki?
iyo terme itugira abantu baza, iyo dukoranye baza biteze guterugwa n'undi muntu mu bwiza bw'Imana. Baza biteguye ngo ikirere n'icyafata cy'indirimbo, ikirere n'icyafata cy'umuvugabutumwa akadusisimura kabisa, ndaca ntangura kumva Imana. Ni nk'utuntu dushikura abakizwa. Holy, 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 holy. Okay. Nimbura umwishikira waje gutembeshwa nande ngaha. Nimba mpemu yera muri wewe atagushoboye mu buzima bwawe bw'akazi pendant la semaine, ataragushobora no mu rugo rwawe, ingene ubanye ingene wumvira abavyeyi, ingene utunganya akazi k'abandi neza mu byo ujejwe ku kazi, nimba mpemu yera ataragushoborera hariya, nibiki tuje gukora ngaha? Nizihe maji n'amangetengete mushaka ko dukorera ngaha, hanyuma utuntu tutangwe tugushikagure, utangure kumva Imana, hanyuma utangure uduza amaboko, hanyuma utangure shekera bayasakata. Nageze gukoresha ijambo hano, musumi Imana yarishize akantu ku mutima wanje, ndakita abalifteur. Abantu bama bagonza urutoki. Murabona hariya kuri Atene, ni hariya kuri Nipea hariya hari abalifteur benshi cyane. Hano bari courage da. Gusa abalifti si bibi, ni illustration gusa nshatse gukoresha. Birabaho vraiment. Ngiye Gare du Nord quand même ndakeneye unyungurutsa. Ariko ni waraba nabi urahirikwa. Ukabuza ubwenge. Wose abalifti nawe utambuka ugenda. Ko ntuza aho lift uza kwishaka kwibonera. Ukabuza ubwenge, rijya barabara ijya trajet ni ndende gushika kuri Rwakarede, urashobora ko nta muntu mufitaniye nawe rendez-vous. Umuntu wese ari mu madiri yiwe, ntuzi abafise igitoro nabo kigira gikamireko, ntuzi ugiye gutabara uwiwe agize ikibazo, wewe uri kwibarabara ngo kajya nako rero ngo karandavye ngo hari rendez-vous mwari mufitaniye. Nico kibazo cy'abalifteur, abantu mwe nabo no mu ikoraniro hano baba bahari. Obe kakaririmbo obe uyaraje nikabure uyu munsi, si lift se kagira iki ugashakira iki? Obedi mwavuganye biki? Pastor uyaranje uyu munsi utusisimuwe sawa sawa, mwavuganye iki? Ko afise ivyo yavuganye na mpemu yera, ko afise urugendo, wewe uri mu biki? Icoma shengero ry'Imana, abalifteur bakagabanuka muri uyu muryango canke bagahera bose. Bagahera bose. Kubera iki? Paulo iyo atanga igicapo c'urugendo turimwo, avuga ngo turi muri course. Ndiruka sinkutazi yaja, nterana box kandi sindi mubahusha. Amen. Ubuzima bene ubwo nta mulifteur ashobora kubujamo, kubera ko nigeze gutanga akarorero k'abantu biga koga ariko kandi bagateba mu mabuwe, bagateba babambika ibyo ku maguru n'ivyo ngaha, urumva n'ivyo ngaha.
none uwo muntu umuha amezi angahe kugira ngo ashobore kwiyambura amabuwe hanyuma atangure kunaja ari free? Okay, uwo muntu yoja muri course? Oya, ntashobora kuja mu ihiganwa ry'abazi koga, kubera ko ku rubuga rwa course y'abanageur nta buwe ibamo. Ukoresha imitsi kuba uba waratojwe, waramenyerejwe, ukagurukisha yawe mababa. Ni gute umwana wanje w'imfura Jekin ku myaka 10 ubu yoba cicaye muri trotteuse? Iyo trotteuse yo yoba bikozwe mu byuma. Trotteuse y'ibiro 40 na bingahe irabaho, nabo ikora baba badakomeye mu mitwe, kubera ko trotteuse ni y'inzoya, kagakinga k'inzoya bicarika kw'abana kugira ngo utuguru dutangure gukora hasi, imitsi itangure igororoke, atangure gutambuka, hanyuma atambuke afashwa n'ipine, hanyuma atambuke, imitsi itangure gukomera, trotteuse iragiye, agatangura kwiruka. Basi yiruka bwa mbere agwe, ariko trotteuse yayisezeye. So hari igihe mu ikoraniro nk'uku ubona abantu bicaye kuri trotteuse, bakeneye lift yo kubinjiza mu bwiza bw'Imana, bakeneye kwambikwa amabuwe. Twambike uyu munsi ivyo mugira vyose, nimugende mwenyene mu mpemu, twambike turindire. Uwo si umwifato wabishikira, kuko abishikira barazi ko batarindira indirimbo, barazi ko batarindira dimanche kugira ngo bakonekte n'Imana, barazi ko batarindira 40 jours kugira ngo ubuzima bwabo bw'amasengesho buvugurugwe, ahubwo 40 jours iraza kugira ngo baje ku yindi level. Amen. Utahora ashobora kwisonzesha 2 semaines agashirako izindi 2 semaines, ati birashoboka, imitsi gakomera. Benedata, nama nibaza icyo bizosaba umunsi umwe twese abacuranzi n'abaririmbyi tukamanuka tukicara hamwe namwe, hanyuma umwe muri mwebwe akaza agafata microphone akaturongora muri louange na adoration. Ndarota icyo gihe, kandi icyo gihe kirabaho, kuko icyo gihe ni ikimenyetso cy'uko abalifter, abantu baterugwa n'aka emotion k'umuziki, bagabanutse, baza muri iki kibanza buzuye mpemu yera, adeboda, avuga ngo uwo bagwaye ngaha ari hehe ngo namurambike ku kiganza. Si Mariko, si de papa, si Joel, si Denis, abarambika ku kiganza ni mwebwe. Uwo bafise ikibazo ngaha ari hehe, kuko numva nuzuye, ari hehe? Ninda taramenya Kristo ngaha ngo ndamushingire nta icyambaye ko ave ngaha kijijwe. Naho hantu ni mbe naho hantu abishikira baba. Ndiko ndavuga uko muca mwumva message ya dimanche, muca mwumva ikibanza turi sense kubamwo, tudakwiye gukoroka
kubera ko ibibazo byacu si byo bibazo. Ibibazo byacu ni position, n'ahantu turi. Muca muva ko ari suite. Ni position. Uri hehe, ushinzwe hehe. Icyo kibanza urimo kivuga iki, cyakuhinduye nde, ufise inkomezi zingana gute. Sinobaho ntagufise kuko ari wewe numero yanje. Muri wewe narose ijambo y'ubuzima. Nguwe neza, ndahimbawe ko ngufise. Ni wewe nshuti, nziza idahinduka. Nama mbona hari igihe cy'ikanguro Imana yategekanije mu buzima bw'ishengero, aho abantu b'Imana batavuga amajambo nk'aya ari profond ukuraho, bakayavuga hejuru, atari cy'ubuzima bwabo buvuga. Ariko icyo gihe kiraje aho pastori yaje ataje, ari mu gihugu atari mu gihugu, Obedi yakoze atakoze, ivyuma byatse bitatse. By the way, kuwa gatanu hari kawo ngaha, ivyuma byari byahiye kuwa kane. Si vyiza ko bisha, ariko niyo byahiye hari somo muri aspect technique na aspect spirituel. Ni utangura kubona abantu igitari kitavuze neza uko cyahora kivuga, ugacitangura kubona abantu ingene bavyifatamo. Kubera iki? Hari abantu atarabishikira, benena kumujya ingene wavuze, benena ku kirere twakreye ingene kiri very strong ku buryo eba tujane mu muhemu. Ariko igihe kiraje bene data, ndakirindiranye gishika, aho amago yacu azohinduka ikibanza ca mbere cyo kunezererwa mu Imana, aho ibibanza vyacu by'akazi bitazoba bikiri ibibanza by'amanyanga, ibibanza by'ububeshi. Nguwo umwubatsi ntavuga ukuri, nguwo umutayeri nuko ariko atonda mu malouange n'amaririmbo yose, indirimbo zose arazizi. Nguwo umukeshe ahantu muri banke canke n'amanyanga gusa yigendera, ariko ukabona abundanye Bibiliya. Ivyo bihe birafise umwanya wabyo, bigiye guhera. Haleluya. Aho ikibanza urimo cyambere cyo guhimbariza mu Imana, cyo kuryohererwa mu Imana, atari dimanche muri Life Center canke Fekabu Shemeza Worship Temple, si cyo kibanza. Hari ahandi hantu Imana yatwafexe dutegerezwa kugaragariza mu bwiza bwa Kristo. Ico gihe kiraje, ndakirindiranye gishika. Ndangiza, ukugororoka ntikwandukira. Ndasubiyemo, ukugororoka ntikwandukira. Ukugororoka ntikwandukira. Nari navuze ngo ukugororoka ntikwandukira.
umuntu arwaye ingwara imusinzikaje ntashobora gukizwa nuko ari mu bantu batagwaye. Mwabyumvise? Umuntu agwaye asinzikajwe na malaria ntashobora gukira ngo nuko ngo munzi wacu ntibagwaye, so ndaza gukira. Oya, abakize bazima ntibashobora kwandukiza uwugwaye. Bazima ntibashobora gutuma uwugwaye akira. Uwugwaye akeneye connection y'umuganga, agira traitement y'iyo ndwara hanyuma agakira. Yo principe numvise ko ndabona ko mutayumvise neza. Wayumvise gadeni? Okay. Ukugororoka ni kwandukira. Oya, ukugororoka ni rencontre personnelle. Hari abantu ngaha kubera ko dusengera muri Life Center muca mugendera muko nyene ngo ishengero ryanje ni Life Center. Abandi musengera muri Pentecote, abandi musengera muri Vivant, ivyirato vyanyu naho musengera. Hashobora kuba hari abantu bafite reputation, bakundwa, bafise intahe, ariko ivyo ntibiguhindura umugororotsi wewe. Ntibiguhindura umuntu ari top, akunda Imana, afise intahe nziza. Oya. Okay, yindi illustration. Igiseke kirimo imicungwe iboze. Okay, reka mbere. Imicungwe mizima niyiboze. Iyo mizima ntishobora gutuma iyiboze ikira. Mwabyumvise? Oya, bisaba gutandukanya. Ahubwo par contre imicungwe iboze irakora iraje. Umwe rudende umucungwe wamaze kononekara cukubita mu giseke cyangwa igunira ry'imicungwe mizima, uharura amasaha n'imisi yose uzifata ku mazuru. Bisobanura iki? Kuba umwishikira nta utuma uwundi kumubera umwishikira. Ntavyo gutumana ngaha ngo muransengera, murankundira Imana, murantazirira Imana, mu kibanza canje murabinkorera. Hari fenomene mu bakozi b'Imana imaze imyaka, amukozi b'Imana bafise timu y'aba intercesseur bamusengera. Sivyo? Bamusengera. Jusque là nta kintu kibi kirimo. None nibagusengera wewe urakora iki? Nimba ufise abantu bagusengera ngo bari kwizamuda sa communion wateza kugirana n'Imana, hari undi muntu yituma ayikugirire. Warasaze ngo niryo terambere ngo ry'ibikorwa by'Imana da protocol ngo bari ku musozi, bari ku musozi basengera pastor. None pastor atari ko arasenga nawe ariko akora iki? Akora utundi tuntu hama abandi bahamubere mu bwiza bw'Imana. Barasaze. Bisobanura iki? Iyi illustration ndangirije ko isobanura ngo hari ikibanza cawe mu mutima w'Imana. Hariho umwanya wawe atawundi awufise ku burenganzira. Hariho ikibanza cawe ku bibero bya Kristo, nta wundi ahakwicarira. Hari ikibanza c'ubwishikira, wewe wagizwe umwishikira, ariko ijuru rigatangazwa n'ingene ubwo burenganzira utabuzi, n'inyungu ziri muri ubwo burenganzira warazihomvye pe, kandi ivyo automatiquement biguhindura umunyedini.
umuntu afana idini n'abakozi b'Imana, aba hafi n'abakure, YouTube n'ibiki byose. Okay. Wewe uri kurihombesha kubera ko mu mutima w'Imana hari kibanza cy'ubwishikira, ni cyawe, nta wundi utumayo, ni wewe. Transformation ukeneye niba mu guhinduka wewe, mu guhinduka inshuti z'abagororotsi. Nuba inshuti y'Imana mu kuba inshuti y'inshuti z'Imana. Nuba uw'impwemu mu kugira abagenzi benshi b'impwemu, sivyo bikugira uw'impwemu. Ni inzira yawe, nuguhitamwo kwawe, nugushaka kwawe, nukurondera kwawe, nukuvyitwararika kwawe, nukubibamwo kwawe, nukutanga ikiguzi cyabyo kwawe, nta wundi abigutangira. Abantu hararyoshe kandi hari intéressant. Hari kibanza cyawe mu mutima w'Imana. Hari indirimbo ntagufise nushaka ngapfa. Aha. Jacob dusenge twitaye. We uziga muntegurira ameza imbere y'abasibanje. Muri wewe ndamahoro. Muri wewe ndamahoro. Kaduhaguruke. Kera tarabo gupfa Turirimba n'indirimbo. gucika abana b'Imana. None turidegembya nta rubanza. Ni wewe. Niwe uziga muntegurira ameza imbere y'abasibanje. Intambara ntizibuze, Muri wewe ibikugwanya ntibibuze. ndamahoro. Gushika kuba daimoni bose n'abansi bagwanya ukwizera kwawe. Tarabo gupfa Ariko hari kibanza ufise mu mutima w'Imana, ico ntikivogerwa. turidegembya nta rubanza. Ntagufise Ntagufise no buhande. Ntagufise no shaka ngapfa. Nta wundi nta kindi nta kundi shaka. Ntagufise mami. Ntagufise no buhande. haleluya. Ntagufise no shaka ngapfa. Ntawundi. Nta wundi nta kindi nta kundi shaka. Ni wewe gusa. Twifatira akanya ko kwisengera bene data. Just reka amaso yawe yongere arabe uburenganzira ufise muri Kristo, kandi kwanjanjwa kuri ubwo burenganzira bigukoresha amakosa menshi. Usanga uri mu bintu by'inzankano bitari bikenewe. Kubera iki? Mpwemu yera ni watumentena muri ico kibanza, kandi mpwemu yera ico yama muri twebwe n'urukundo n'amahoro, umunezero, nivyo bibogaboga muri twebwe. Nta mwanya usubira kuronka wo gukirana n'ivyaha. Nta mwanya usubira kuronka wo kuguteba mu matati y'uwo mubakanye, abakolege bawe. Nta mwanya usubira kuronka wo guteba mu mafuti n'ivyaha, kubera ko uri umwishikira, kandi mpwemu yera waramuronse ngo agushoboze, agushinge neza muri ico kibanza. Naho imipfunda n'imiyaga byosuriranya, ushinzwe kuri urwo rutare, kuko hanze y'urwo rutare n'umusenyi. Ufata akanya ko kwisengera, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko ndumwishikira.
ndagushimiye ko wampaye uburenganzira bwose bwo kuba hera, hahera, ahera cyane, aho hatavogerwa, ntihavogerwa, nta dayimoni ihavogera, nta makimbirane ahavogera. Ibindi byose bidukubita hasi, bidusanga twasohotse, bidusanga twataye ikirindiro cyacu, bidusanga two twifata nk'abantu batarabishikira, turiko twangaza imitima, turiko tunohorwa n'isi, turiko dutwagwa imitima n'ibitwara imitima abapagani badafise ivyizigiro by'ibihe bidashira. Ariko hari ikibanza cyawe mu mutima w'Imana, aho niho umutekano wawe uri. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ndagarutse, ndazi ko utampevye, ndazi ko udashobora gukorera kugusamara kwanje, ni jewe nihombera. Ndagarutse muri iryo teka wanteye, ndi umwishikira. Ndagarutse muri iryo teka wanteye, iryo teka nshaka kurigendera. Iryo teka niryo rituma ubuzima bwanje buryoha, niryo rituma ubuzima bwanje bw'amasengesho buhinduka. Imyanya yanje yo guhimbaza hamwe n'abera itadepanda ku byo hanze, ariko idepanda kuko iriko kiraba mu buzima bwanje. Kandi ivyo bikazana changement mu bo tubana, mu bo dukorana, bikazana changement, intahe ifadika mu buzima bwanje bw'agakiza. Urakoze Mwami Yesu. Reka umuntu wese yisengere, reka umuntu wese yisengere. Singiye kuguterura, nta lift ngira ndaguhe, ndafise iyonja nanje, ndafise urugendo. Kandi urwo rugendo umuntu wese afise impamba imukwiriye, imushoboza muri urwo rugendo. Mpwemu Yera waramuronse nyikidodo n'ububasha n'inkomezi muri wewe. Mpwemu Yera arashoboye, Mpwemu Yera yatumwe muri wewe kugira ngo ubeho ubuzima utari ubw'amaswata no guhushagirika. Urakoze Mwami Yesu. Tukiri muri uwo mutima wo buri ngaha muri iki gitondo, utarafata ingingo, wo buri umuntu urunguruka urengana, umenga watsindaro mu vy'Imana, urunguruka ivy'agakiza, uvyumvira kure, ariko ubuzima bwawe ntiburahura n'uwo mugabo Yesu. Wowe uri ngaho uvuga ngo ndashaka gukizwa, sindabijya umunwa, ndumva nkeneye kuba umwishikira, ndumva nkeneye kuba umwana mu rugo rwa data, munsengere muntabare, ndaruhijwe n'ivyaha, ndaruhijwe n'amangetengete, ubusore burandemereye, amanyanga mu rugo rwanje, amanyanga mu kazi birandemereye, nta mahoro mfise, naho mfise ivyo mfise bifadika, naho abantu banshima ngo ndi umusore ndi inkumi nziza, ariko ntibazi ko indani mu mutima napfuye. Munsengere muntabare, munsengere. Wowe uri hano duzi ikiganza cawe, dusenge hamwe nawe. Wowe uri hano uvuga ngo ndashaka gukizwa, ijambo gukizwa, ndashaka guhinduka. Si ibintu bijanye no kuba abaporoti, si ibyo kuva muri Gatolika uza muri Life Center, ni ibintu bijanye na rencontre personnelle, ni ibintu bijanye no guhindurwa icyaremwe gishasha. Wowe uri ngaha, uri umumama, uri umupapa, uri umusore, uri umukobwa, reka ndabe ikiganza cyawe imbere yuko dutandukana tugusengere. Zamura neza ikiganza cyawe, Yesu ntateye isoni. Zamura ikiganza cyawe, kuko Satani we nta kagongwa kugirira, arakumara, arakwica, nta rukundo agufitiye, ashaka kugutikiza. Ongera uduze neza ico kiganza cyawe, atabwoba, atasoni. Abaprotokole mwegera abo bantu, abaprotokole muri hehe, mundabira ivyo biganza, mundabira ivyo biganza, mubaherekeze n'iteka, dukoma amashi menshi tubakira. Urakoze nawe utadugije ikiganza, ukaba uriko urafata iyo ngingo, yifata utera intambuzi imbere, kuko Satani ashaka kuhusha ako karyo. Kandi iki ni igitondo cyawe cyo kubohoka, nawe ube mu gitigiri c'abishikira. Haleluya. Ngwino mukobwa, ngwino mugabo uri hano, ngwino wewe Satani yafashe mpiri, ashaka kukugira iyo ndoyondo, ashaka gusambura ubuzima bwawe. Mucike, umusezere,
uze mu maboko ya Yesu. Aragukunda kurusha uko uvyibaza. Yarakurindiranye igishika cyinshi, ntagucira urubanza, ariko yarakurindiye we, yarakurindiriye. Rebo shekeda, mwegere hano Denis, mwegere hano Joel, mwegere hano Fiston, mwegere hano, mushira ibiganza kuri aba bene data. Bene data, nimushobora kwibaza umunsi mukuru uri mu ijuru kubera aba bantu. Nimushobora kwibaza impundu, nimushobora kwibaza ambiance iri mu ijuru kubera aba bantu. Naho yari kuba ari umwe, uri uw'igiciro, naho wari kuba uri umwe, Yesu yari kuva mu ijuru agakora ibyo yakoze byose kubera wewe umwe. Ariko nanone isi yose yari yaratikiye, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mbega muri iki gitondo urashaka kumwakira? Tuzamura ibiganza byacu, bariko barabasengera, tuzamura ibiganza byacu. Juste duze ijwi ryawe ushima Imana kuri aba bene data. Nawe uri hano atura, bwira Yesu aho mukeneye, mubwire kumukeneye, arabizi kumukeneye, ariko vyatuye. Lebo sheketekete, ego niwe atanga amahoro. Yesu ndahiriwe, ego ni wewe Yesu ugira iki? Ni wewe utanga ubuzima, ni wewe Papa, ni wewe utanga agakiza. Mbega ingabire nziza y'agakiza aba bene data bakiriye. Ndahiriwe, ni wewe utanga iki? Ni wewe utanga, ni wewe utanga ubuzima, nta wundi. ni wewe utanga agakiza. kukugira n'umugisha, ndahiriwe. gasengera umuntu wese yaje arwaye, ukaba urwaye, natuye ugukira kuri uwo mubiri wawe, natuye ugukira kuri total, natuye ukubohoka. Uwo mutwe, ayo mafigo, natuye ukubohoka mu mushishito, mu mahaha, mu mutima, natuye ugukira. Nirukana mikrobe zose muri ayo maraso yawe mu izina rya Yesu. Negeka ugukomera kw'amagufa yawe, umugongo, negeka ugukomera kw'imitsi yawe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndavuze ngo ugukira n'uburenganzira bwawe, kandi urakize mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amen, amen.